Imana irazi ingene itanga inyishu ku mitwaro yacu yose. Ikibazo rero ni iki? Mbega uragomba kuyumva? Mbega uriteguye kuyumva? Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Mbega hari ingorane uyu munsi ufise ikubuza amahoro? None ugiye kuyitorera umuti gute? Kenshi tugerageza uko dushoboye gutunganya ingorane zacu zigoye, turasaba impanuro, turabaza abahinga n'ibindi. Tumaze gutanga inkomezi zacu zose, na twebwe nyene tumaze kwitanga, niho twibuka gusenga. Uyu munsi Dr. Stanley adusaba gusubira kwiyumvira ku byo gusenga Imana. Imana ifise inyishu ku mitwaro yose wewe na jewe dufise, dukeneye gufata umwanya wo gutega ugutwi izo nyishu. Gumana natwe uyu mwanya aho Dr. Charles Stanley atwereka ingingo zimwe zimwe ngenderwako zifatiye kuri Bibiliya muri kino kiganiro cerekeye uburyo bwo gutorera umuti ingorane biciye mu gusenga. Abakijijwe n'abatakijijwe bose baragira ingorane. Yamara rero igihe uhindutse ukaba umwana w'Imana, ufise ubutunzi buhambaye buva kwa Data wo mwijuru. Data w'urukundo akurongora, akuganza, agufasha, agukomeza, agushoboza guhangara ingorane zose muhura. Uyu munsi turaganira ivyerekeye gutorera umuti ingorane biciye ku masengesho. Kandi si isengesho iryo ari ryo ryose, ariko ni isengesho ryumvikana, kandi ngomba uzingurure mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20, niho dusanga urufatiro rwiza rwa kino kiganiro. Mfise ivyizigiro yuko uza kwandika bimwe bimwe ku bintu tuza kuganirako, kuko harimwo ingingo nyinshi zogufasha mu ngorane iyo ari yo yose yoshobora kugushikira mu buzima bwawe bwa misi yose. Ingorane zimwe zimwe ziragumye kuruta izindi, yamara duhangana nazo zose, kandi tuzohangana nazo mu buzima bwacu bwose. Rero ikibazo ni iki? Mbega twifata gute muri ivyo bintu vyose igihe bije mu bugingo bwacu? Ikintu ca mbere ngomba ko wandika ni iki: Imana yitwararika ingorane zacu. Namba Imana ititaho ingorane zacu, nosengera iki? Imana iritwararika ingorane zacu. Reka twumve ico Imana ivuga mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, mu gice ca 20, umurongo wa 6. Haravuga ngo, arasenga ati, ewe Uhoraho, Mana y'abasogokuruza, none si wewe Mana yo mwijuru, kandi si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'inkomezi bituma atawo guhagarara imbere. Namba rero Imana ariganza amahanga yose, Imana iritwararika ingorane z'amahanga. Ivyo bisobanura yuko igihe wewe nanje duhanganye n'ingorane iyo ari yo yose, wewe nanje dushobora kuja kuri Data wo mwijuru, Data w'urukundo afise ububasha bwose, inkomezi zose. Imana Data w'urukundo ubwayo iranezererwa mu kintu cose natwe kitwerekeye. Namba ari mu vyigwa vyawe vyo mw'ishuri, canke mu butunzi bwawe, canke imigenderanire yawe imuhira, canke mu bikorwa vyawe, canke mu kintu cose, Imana iritaho amagara yawe, ubutunzi bwawe, akazi kawe, ibikorwa vyawe, imigenderanire yawe, n'akazoza kawe k'ibihe bidashira. Imana irarajwe ishinga n'ikintu cose kitwerekeye, kuko ari Data w'urukundo. Imana ntitangazwa n'ibishika mu bugingo bwacu, kuko isanzwe izi vyose. Yamenye ingorane zacu imbere yuko wewe nanje tuzimenya. Imana irazi akahise, irazi akubu, irazi n'akazoza, irazi uko ingorane zimeze n'ibindi vyose bizerekeye. Irazi neza igihe zizofata kugira ngo zitorerwe umuti. Rero hageze gutorera inyishu ingorane biciye mu gusenga,
ibintu bibiri vya mbere vy'urufatiro twoshira ku mutima nibi. Ica mbere, ntegerezwa kwizera ko Imana yitwararika ingorane zanje. Ica kabiri naco, ntegerezwa kwizera yuko Imana irengeye ingorane noba mfise iyo ariyo yose. Ikindi ukwiye kwandika ni iki: wewe nanje turi muri izo ngorane, ica mbere twokwitaho nukurondera Uhoraho. Ndagomba kandi urabe ico Imana ivuga mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice c'19 ku murongo wa 3, kuko nizera yuko igituma Yehoshafati yarondeye Uhoraho muri iki gihe kigoye ari uko yari asanzwe yarayimenyereje kurondera Uhoraho. Turasoma rero mu gace ka nyuma k'uwo murongo wa 3 haravuga ngo ugashira umutima ku kurondera Imana. Ibintu kenshi abantu bibagira ni ibi: namba ugomba kwitegurira ingorane mu bugingo bwawe, rondera Uhoraho n'igihe izo ngorane zoba zitarashika. Ikigira kane wo kwandika ni iki: Imana iragomba yuko dushiramwe abandi mu masengesho yacu naho twaba turi mu ngorane. Irakunda yuko dushiramwe abandi mu gusengera igikorwa, mu gusengera ingorane zacu, kandi niyumvira yuko iki ari ikintu c'ingirakamaro cane. Turasoma ivyanditswe ku murongo wa 3 muri ico gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20. Haravuga ngo Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda bwose. Yamenye ko ingorane nk'iyo bitari bikwiye ko ayisengera wenyene. Hari ikintu gihambaye ku bantu b'Imana batakambira Imana bakayitura barondera inyishu. Ntigomba yuko twambaza Imana muri ibi gusa, ariko kandi igomba ko dusangira n'abandi bantu ingorane zacu n'amaganya yacu. Yamara hari ikindi kintu ngomba ko womenya, naco niki: Imana iriteguye gutanga inyishu y'imitwaro yacu. Naho twobona Imana itebaganye kwishura, tumenye yuko itatwibagiye kandi yuko itubona. Igihe cyayo kigeze izotwishura. Kandi haraho Imana iduha inyishu y'ivyo twasengeye, ariko bikatunanira kuyakira neza, kuko womengo twishuwe uko tutari tuvyiteze. Ndizera yuko twese twemera yuko twaciye mu bihe vy'ivyago, hanyuma tugasaba Imana kuduha inyishu, kandi igihe twumva inyishu yayo twagomvye kuyisubiza inyuma. Nahacu rero kwizera Imana no kwakira inyishu z'amasengesho yacu uko zoba zimeze kose. Imana yama yiteguye gutanga inyishu ku ngorane zacu, kandi iziha bamwe muri twebwe igihe twiteguye kuguma kuco ivuze. Rero rimwe na rimwe ingorane nuko tuba tutiteguye. Imana irazi uko itanga inyishu ku ngorane yose twaba dufise. Ikibazo rero ni iki: mbega ndagomba kuyumva? Mbega nditeguye kuyumva? Mbega ndagomba kuba uwumvira kuco ivuze? Rero igihe niyumviriye kuri ibi vyanditswe ku mukozi w'Imana Yehoshafati n'inyishu kuri iyi ngorane, jewe ubwanje ca nibaza nti mbega nari kubigenza gute yaba ari jewe nari mfise ingorane nk'irya. Kuko uribuka icabaye hano bamaze kurangiza gusenga, umuvugishwa n'Imana aravuga mu cete ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20 umurongo wa 14 kugeza kuri 17, ngo maze mpwemu Uhoraho aza kuri Yehaziya mwene Zekariya, kandi umuvugishwa ahagarara hagati y'iri koraniro rinini ryo gusenga, kandi hano hari ico yavuze: nimuntege amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho agize ati: ntaco mutinya canke ngo muranduke imitima ku bw'ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni y'Imana. Ejo muze mumanuke mubatere, raba ubu bariko baraduga akadugo k'isisi, muzobasanga aho ikiyaga giherera, aharabana n'ubugaragwa bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kurwana, ariko muze mutonde urugamba, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuze mutinye canke ngo muranduke imitima, ejo muze muje kubatera, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Yehoshafati yari afise intsinzi muri iyo ntambara mu mutima wiwe.
imbere y'uko aha amategeko abantu biwe. Yari yizeye Imana. Urabona, ntiyahamagaye intwazangabo ziwe ngo azishire hamwe mu cumba hanyuma ngo avuge ngo none ibi bintu tuza kubigenza gute. Yunamitse amaso arondera Uhoraho, hanyuma asaba abantu ko basengera hamwe kugira ngo ashobore gufata ingingo ikwiye ku kuntu yo kwifata, kubera ko abansi bari baje kubatera. Kandi ubandanije gusoma urabona ko ivyanditswe bivuga ngo ntiyaronse imburi gusa, yamara Imana yatanguye gukora mu mutima wiwe, kandi yatanguye gutahura yuko Imana yariko iravuga. Kandi vy'ukuri inyishu nticari ikintu yari yiteze. Yavuze muri iki gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20 umurongo wa 21 kugeza kuri 22, ngo nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira Uhoraho no kumutazira, bashazishije ukwera, kugira ngo bagende bitangira imbere y'ingabo baririmba bati nimushimire Uhoraho kubw'imbabazi ziwe z'amahibe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira, Uhoraho ashiraho abo guca igico abari baje gutera i Buyuda, aribo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri, baca basubiranamwo. Mu yandi majambo, Yehoshafati yavuze ngo abaririmbyi nibo bazoja imbere ku rugamba, hakurikire abacuraranzi, abo nibo bazoja ku mirongo y'imbere. Mbega aho kwibaza iki? Inyishu zose z'Imana ntizumvikana co kimwe, kandi zose ntizizira rimwe. Ntushobora kwihutisha Imana mu kintu icyo ari cyo cose. Ntishobora kuva aho iri kiretse yonyene ibonye yiteguye kuva hasi. Imana ifise inyishu, kandi yateguye inyishu ku ngorane yawe kuva utaranavuka. Imana ntishobora kuvuga ngo mbega nja kubigenza gute kuri iyi ngorane. Imana ifise inyishu z'imitwaro yacu yose. Iyo dusenze rero, na hacu kwizera n'ukurorera twihanganye igihe c'Imana kugira ngo duheze twishugwe. Ngiki rero ikintu gikunda kudushira mu vyago, ni ugufata ingingo imbere y'uko usenga cane ngo umenye ico Imana ivuga. Unyumvirize neza, igihe uriko uraca mu ngorane kandi ingorane ikomeye, ntiwemerere umuntu n'umwe kuguhindagiza ngo uhave ufata ingingo Imana itarakwereka neza ico wokora. Iyumvire igihe Yehoshafati yari atewe, iyo baca bavuga bati ubu rero turiteguye kurwana. Eka noneho ntibavuze gutyo, ahubwo basenze cane kugeza bamenye ko bafise inyishu y'Imana. Kenshi inyishu z'Imana zifata igihe. Inyishu z'Imana zidusaba kwicisha bugufi imbere yayo. Inyishu z'Imana kenshi sizo tuba twiteze, sizo tuba twateguye, sizo tuba turindiriye. Yamara namba ari inyishu y'Imana, izokwama ari inyishu nziza kuri wewe. Igihe cose uronse inyishu, wamubaza iki kibazo uti mbega iyi ni inyishu y'Imana? Mu vy'ukuri ntukwiye kumviriza abantu, utegerezwa nyabuna kumviriza no gushira imbere ico Imana ivuga. Igikurikira nagomba yuko wandika ni iki: ugusenga kwacu gutegerezwa kuba uguhagaze ku Mana atari ku ngorane. Hariho igituma abantu benshi basengera ingorane yabo mugabo ntibaronke inyishu. Nukubera ko amasengesho yabo yerekana ingorane gusa, ahagaze ku ngorane gusa. Namba Imana ikwitwararika, kubera iki itishura gusenga kwawe? Birashika rero yuko noba niteguriye iyo nyishu. Usanga rero benshi baca batangura gukekeranya ngo hoba hariho icaha mu mutima wanje, Imana igomba ko nihana, igomba ko noshiramwo uwundi muntu, kandi bishoboka yuko atari igihe ciza. Subiza uko kwizera guke kwa Satani, kuko niwe soko y'ukutizera. Urabona Imana yoyo igomba ko twitwaza ukuri nk'ikigwanisho, kandi nico gituma ari ngirakamaro atari kumviriza ubutumwa gusa, ariko kandi gukora iki? Dutegerezwa noneho kurimbura ijambo ry'Imana. Andika ingingo, zishire mu mutima wawe, uziyumvire ko urimbure ijambo ry'Imana. Igihe umugwaniza guteye mwigize inyuma, utegerezwa kuba ufise ibikwiye kugira ngo
urwanye ikintu cyose satani aguteza. Yamara namba uja ku rusengero gusa canke wumviriza gusa ubutumwa kw'iradiyo ukabwumviriza rimwe na rimwe hanyuma ukagenda ukibagira ico wumvise, satani azoza kandi azoba aronse uburyo bwo kugufata, azokwiba ukuri kose wowe ufise. Nico gituma nize cane yuko namba Uhoraho ashize ikintu mu mutima wanje nca nandika. Rimwe na rimwe ndavyuka mw'ijoro hagati nkandika ikintu Imana ishize ku mutima wanje, kandi nama mbika ivyo nanditseko. Wibaza ko satani adashobora kukwiba uko kuri? Muha akaryo gusa uheze urabe, azokwiba agukure ukuri mu mutima wawe. Satani ni umwansi mubi, akora mu bugingo bwacu bwose akoresha ububasha bwiwe. Rero yababwiye ngo rungika abaririmbyi n'abahinga mu vyo gucuraranga, ivyo wamengo vyumvikana nk'ubusazi. Yamara Yehoshafati yari yizigiye Imana, kandi igihe wowe nanje tuyizigiye tuzoheza tubona ibiba. Icabaye nuko bumviye Imana, barungika abaririmbyi n'abahinga mu vyo gucuraranga, hanyuma batuma abansi badasubira gutahurana, ahubwo bacika ivutu. Uko Yehoshafati yabigenjeje vyaciye biyobeza umwansi imbere yuko n'intambara iba. Kandi Bibiliya iravuga ngo nta numwe muri bo yarokotse. Urabona yuko kenshi bidusaba igikorwa cyo kwizera, ariko igihe wowe nanje dukoze uko Imana igomba ko dukora, Imana iduha intsinzi ikomeye. Imana ntizigera iguha inkuru atarizo, ntishobora gukora ivyo kuko ni Imana ihambaye. Rero ikintu ca nyuma nagomba ko twoganirako ni iki: inyishu y'Imana ku ngorane zacu yama ari nziza. Raba ivyabaye mu gihe ca Yehoshafati. Mbega habaye iki? Bakoze nk'uko Imana ivuze. Reka dusome mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20 umurongo wa 24 kugeza 30. Haravuga ngo hanyuma abayuda bashitse ku munara wo gushibamako wo mu bugaragwa, bagize ngo bararaba ayo masinzi y'ingabo, basanga n'imirambararo hasi atawarushe akira n'umwe. Maze Yehoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo bisahurire isahu, bahasanga ibigenda vy'ibitayega n'ibintu vyinshi n'impuzu n'utugenegene tw'igiciro. Nuko bamaze kubakoba bibananira kubitwara kuko vyari vyinshi. Bamara iminsi 3 bisahurira isahu kuko vyari isinzi. Mbega none ubona izo ngabo zari iziki? Ingabo kwari ugukubura. Ingabo ntizagwanye, kwari ugukubura gusa. Reka wumve ico Bibiliya ivuga. Turashishikarira ku murongo wa 26 haravuga ngo ku munsi ugira 4 bakoranira ku kiyaga c'Iberaka, bahashimira Uhoraho. Nico catumye aho hantu hitwa ikiyaga c'Iberaka gushitsa na bugingo n'ubu. Nuko baratabaruka abayuda n'ab'i Yerusalemu bose, Yehoshafati abakamagiye imbere, basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uhoraho yabahaye kwibonera abansi babo. Nuko bashika i Yerusalemu bavuza amakembe n'inanga n'inzumbete, bashika ku ngoro y'Uhoraho. Maze ubwoba buvuye ku Mana bufata abami bo mu bihugu vyose, bumvise yuko Uhoraho yagwanije abansi b'Abisirayeli. Nuko igihugu ca Yehoshafati kigira impore kuko Imana yiwe yari imuhaye umutekano impande zose. Yehoshafati yakoze neza nk'uko Imana yavuze. Urabona rero inyishu y'Imana ingene yama ari nziza cane. Rero ngomba kukubaza iki kibazo: ni iyihe ngorane uri kuracamwe muri iki gihe mu buzima bwawe? Wumvirize neza. Namba utarakizwa, no kubwira yuko ingorane nini mu bugingo bwawe ari icaha. Ico caha cagutandukanije n'Imana, cagutandukanije n'amahoro n'umunezero no kubumbwa n'urukundo n'umutekano n'ivyizigiro mu bugingo bwawe. Icaha cawe cagutandukanije n'ibintu vyiza mu buzima bwawe, cagutandukanije n'ibintu bidashobora kugwa n'amahera, n'urupfu rudashobora kwigiza inyuma. Iyo niyo ngaruka y'icaha. Iyo ni ngorane nini cyane mu buzima bwawe. Urabona rero ico nico gituma ca mbere nzi ko Imana yitaho ingorane yawe kandi yiteguye kwitorera inyishu. Nukubera ko
yamaze kwitwararika gutorera inyishu ingorane nini mu buzima bwawe. Imana yadukuye ko ingorane y'icaha ariyo ngorane nyamukuru, ntiyoreka kudukura ko izindi ngorane zose zidushikira mu buzima bwacu. Igihe Yesu Kristo yaja ku musaraba akabambwa, aho niho Imana yavuze iti hano hari inyishu ya mbere ku ngorane y'umuntu. Yamara namba utaramwizigira nk'umukiza wawe, ntushobora kumwita data. Namba udashobora kumwita data, ntushobora kumwiyitirira. Ico utegerezwa gukora rero ca mbere ni ugusaba Yesu Kristo kuguharira ibyaha byawe. Mubwire yuko umwizigiye nk'umwami n'umukiza wawe. Igihe ukoze gutyo, uhinduka umwana w'Imana data wo mu ijuru. Ngomba kugutera intege ngo wisabire Imana kwezwa no guharirwa icaha cawe. Yibwire yuko ushize ubugingo bwawe mu biganza vyayo. Uzoba werekanye yuko wizigiye Yesu Kristo nk'umukiza wawe, uca uhinduka umwana w'Imana, kandi ubuhamagaye Imana mu ngorane yawe yose kuva ico gihe. Turarangiza ikiganiro cacu dusenga Imana. Data, turagukunda kandi turagushimiye uyu munsi. Turashimye kubw'izina ryawe ryera. Tuzi ko witaho ingorane yose y'umwe wese muri twebwe n'ikintu cose kitwerekeye, kandi uravuga ngo ingorane zawe ni rwanje. Turasabiye abantu bumva ijambo ryawe kukwizigira nk'umukiza wabo. Aba bafise gukekeranya kwinshi bagutakambire, bakwizigire, bakwitege ngo ube inyishu y'ingorane zabo, amaganya n'imitwaro yose bafise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Namba utarizera Kristo nk'umukiza wawe, ubwa mbere ukeneye kwihana icaha cawe. Charles Stanley atwibutsa ko Yesu Kristo yatanze inyishu ku muntu wese ari ku musaraba i Karuvari. Ico ukwiye gukora ni ukwemera ikimazi yagutangiye. Ndaco bitwaye naho uca mu bigoye. Namba uwizera, Imana iri kumwe nawe ngo igufashe kandi yishure ibibazo vyawe. Ariko arandikira Abisirayeli, umuvugishwa n'Imana Yesaya aduhaye amajambo yo kuturemesha, aboneka mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 54 uhereye ku murongo w'8 ukageza ku w'10. Havuga ngo, ariko nzokugirira imbabazi z'urukundo rutazoshira, ni jewe Uhoraho umucunguzi wawe mbivuze. Ibyo bimereye nk'ivy'umwuzure wo mu gihe ca Nowa, nk'uko narahiye ku umwuzure wo mu gihe ca Nowa utazokongera kurengera isi, niko n'ubu ndahiye ko ntazokurakira ngo ndagutonganye. Kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho, ni jewe Uhoraho nkugirira ikigongwe mbivuze. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Cathedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.